amya nimba no byita ubuhamya sinzi ko ari kirundi murambabarira témoignage uno musi je Francis na karorero nabo tugendana aho baciye ndumva yuko umuntu wese ntaravye umugambwe ashobora kumbwira ati hagarika Francis tumuramutse hamagara bajya abantu bari kumwe muri mu Orange canke bari muri FPI kuko bayaga vyiza ico rero ndumva yuko bifise aho biriko biragera ndamaze kubona abantu bari no mu mugambo uri ku butegetsi babimbwira bavuga bati nukuri turakubaha ivyo ukora nivyo iyo ni impact yindi impact nayo materiel ni ingene twebwe umugambo wacu wari umaze umwaka ndavye ingene ahenshi bikunda kuba urambabarira ntawe ntunze urutoki namye ndavyumva ngo amaliste y'imigambo bamwe mu kuyakora bavuga ngo bayakora binyegeje kugira ngo abantu ntibaze kubahambarira ngo babikoze ngo batabona twebwe twarabibwiye abantu mu mwanya bari baduhaye mutonya abantu bose bakifuza kuza kwitoza ku maliste yacu benshi hanyuma turabatuma ko tutini muje hamwe bava muri butanyerera mwiyumvira ingene mugira liste muraba bo mushira imbere nabo mushira inyuma mubitegure nkabona ko babigize neza je Francis ntara bakuru umugambwe badahari nkumva yuko abantu bavyifuza kubibamwe rero nk'umugambwe umaze umwaka gushobora kugira amaliste yose yo mu gihugu y'abashinga amateka mbere y'amakomite tukaba twari twayagize naho amwe atashoboye kwakirwa ngo bishike kuri jewe nuko vyakiriwe ngaca mbona ko abantu benshi bavyakiriye ari abantu bakiri bato nuko iyo impact yabaye ivyo rero ndanabishima nibihe nk'ibi muduha vyo kuganira bituma abantu badutahura kuko nkajewe mvugishije ukuri iyo ataba amaradio kuva mu 2004 iyo ataba ibinyamakuru iyo ataba amarezo sociaux jewe nta numwe abazi ivyo niyumvira nico gituma mvuga nti ndafise umubabaro iyo ndadaye abaho hari amarezo sociaux iyo gwa gasore abaho hariho internet ntituba twarabaye mu byo twabayemo kuko abantu bajanye ibishobisho ngo independence ndibuka gwa gasore ari karabwira abantu sindavyibuka mba naravyumvise siho nari ngo uzoshira isoni yabwira abadasigana ngo uzoshira isoni ngo azohanwa bishemeye ibaze nk'uwo muntu yaba yarafise amarezo sociaux yabivugamwe abantu bakamutahura none yagiye bataramwumva n'utuntu nk'utwo rero ngira nti ko jiwe nagiriye ubaka inkora nka internet ntegerezwa kuyiprofita ibi biganiro nkabiprofita kugira ngo nigishe neza ntahengeshanye kwigisha rero ntibizohera kuko byo nta manda bifata nzobikora gushika umunsi wa nyuma ntoba nzoba ntagihema kwigisha neza kugira ngo abantu bayumve nzobikora nyuma Francis sinzwe mukibuka kamwe kavuze ati FPI n'abajama b'abajwe n'abanyamuji baguma bavuga n'amavision atazoshika abo mu bishurike abantu biyumvira gutyo ubwa mbere nashaka ndabivuge nivyo je ndi umunyamuji navukiye mu gisagara ca Bujumbura harahize imyaka 53 mugabo abo bantu babivuga hari ico batarabona uwo bivuga uramubwira ze duhure hari abatama babiruguru uno munsi batarashika Bujumbura banyumvise ku radio iminota 2 canke iminota 3 hari abantu banyumvise rimwe gusa canke bamaze kuja muri formation zacu bumva ko kirese yuko ni kirundi tukiyaga neza n'ivyiyumviro byacu ko tutari akagwi k'abantu b'abarosi uvyiyumvira nawe no kwifuza ko bandanya vyiyumvira kirimwe na rimwe umuntu nk'uwo yoguma asinziriye hama natwe tukabandanya nibaza ko ndabitahuko kandi iciza kugira ugitahure kibazo inyishu n'umwanya umuntu w'umurimyi ashize imbuto ziwe mu kuzimu uhaciye ugira ngo nikijuju ngo yashize imbuto mu kuzimu uhaciye mu ndwi ikurikira ubona bifise imigondoro nibaza ko ariko ntahura je ivyo turiko turakora kuba rero twavukiye mu gisagara kuba dushobora kuba tuvuga ibifaransa canke ibiswahili ntibituma tutaba barundi kandi biteka bafise ico boshikana kw'abantu sinibaza ko umuntu yavukiye ahandi muri iki gihugu afise ivyo arusha abandi kubera aho yavukiye igituma tugira ico turusha abandi n'ubuntu buri mu mitima yacu n'ingeso nziza twigishanya kuva kuziko gushika tuduge nta kivuga rero yuko abafyinyi baba mu bisagara eka hariho n'abavukiye ahantu hari ishinge baba bafyinyi turiko turabibona turavye ingene igihugu cacu catwawe turabona ko hariho benshi bavukiye hari umuyonga ahari ishinge ahari inyovu mugabo barabafyinyi gurusha mbere bari n'abazuvyi kurusha abanyamuji birumvikana cyane ikindi baroprosha Francis bamwe bagira ico babagiriza niko no vuga sinzi ko kwagiriza cyane kuroprosha nuko umenga muri déconnecté de la réalité hari umwe ngameje gusoma reka arandika ati ni gute woba uriko urashaka ineza y'abarundi ntihagire na kimwe uvuga ku bijanye n'ibibazo bihanze igihugu entre autres ibibazo by'amapenurie crise de y'ibitoro n'ibindi
ati mbega Francis ntari muri bamwe n'abafite amastoke menshi mu nzu yarunzarunze ico Ego. mu kivuga kwiki Urakoze neza. Wavuze neza ko urumva randi uranasoma. Maze kuvuga yuko ibintu by'ibibazo by'igihugu iyo jewe ndavye nko mu kuva muri rya cadre de réflexion ngene tubivuga, ntitubivuga nibishobisho. Politike ntiba politike y'ukuri kuko no munsi nk'akarori igitoro caheze gishobora no gutora inyishu ku kanya gatonyi kubera ubuntu bw'abantu buhindutse ngo kuri jiwe gice kiba politike nza kuvugira hejuru. Namye ndanerekana neza nti tuvugane mu kuri tuvuze neza. Je hariho abantu nubashe muri iki gihugu kubera umwanya nabumvise bari ngaha na rimwe rimwe ndabumviriza. Mwiyumvire ibintu vyavuzwe muri iki gihugu kuva twe tutaratanga tukiri hanze, ibintu vyavuzwe n'amaradiyo privé nibuka Isanganiro kivuka RP kivuka amaradiyo yari ngahabonesha yarariho, ibintu vyavuzwe n'abantu ico no kwita les icônes mu bintu vyerekeye agateka ka muntu, yaba Mbonimpa, yaba urongoye Focode, yaba urongoye Oricom, yaba urongoye Parseme. Murazi ibintu byose bavuze muri iki gihugu. Mwibuka abasendikaliste, nibuka bavuze ibintu bitangaje kuva Frode bigitwara, abantu bose bavuga bati Frode bonepura niziveho iyo nibaveho haje abandi. Muribuka ingene abantu bose ivyiza vyavuzwe, ibintu byose vyavuzwe vyakogwa bibi bikwiye gukosorwa. Ku vy'ukuri je Francis ico no kongera ko nka FPI ku bibi bikogwa mu Burundi ni ikihe? Nico gituma aho kuza kudenonsa ibiriko biraba, jewe ndema inyishu. Nama ndiko ndumviriza ibivugwa n'abantu bose bariko baravuga nk'akarorero iyo Parsema ariko aravuga ingorane zija mu butunzi, jewe ncanja nk'umunyapolitike kurema inyishu. Mugiye gusoma rero ibitabo vyanje muzobonamwo cane inyishu gusumba kudenonsa ngo bariko barabikora. Igihe maze kwerekana yuko ikibazo nyamukuru kiva mu mutima w'abarongozi, sinshobora kuguma ariho mpagaze ngo ndiko ndavuga ngo abarongozi bameze uku ntaco binyungurana kimwe. Nivyo navuze kare. Jewe Francis nk'umurundi sindigera mfata tribune ngo nubahuke ngo mvuge ngo intwaro ya Republika ya mbere ngo yari imeze ikunga ya kabiri ya gatatu ngo mfata abantu kivunga ngo mvuga ngo ndiko ndatuka ngo byo bakora. Siko kazi kiwanje ubu. Akazi kiwanje nshaka ko umwana afise imyaka uno munsi 15 aja kuri Facebook bishitse akabona ivyo nandika agira ati n'ubwa mbere mbonye umunyapolitike adatukanye atanegura afise inyishu ahubwo ngici cabuze. Dukeneye kugira isandugu ingana gute y'amakritike n'agakapo kangana gute k'inyishu. Jewe rero mfise ako kagapo, amakritike aruzuye muri iki gihugu. Biriko biraba kandi ibiriko biraba no munsi sico gituma igituma biba kiri kure. Nivyo nshaka ko abantu bamvumva. Ntitubuze igitoro. Sabwe? Abakritika bariko barira busema. Oya bakora akazi kabo, nanje mfise akazi kanje kurema inyishu. Kandi iyo bariko barakritika ndabumviriza. Yego jewe ndema inyishu, nico gitumana nakubwiye ntikijya gitabo igihe ndabisohora ubwa mbere nabihaye abanyamakuru nabihaye n'abari mu butegetsi ntisoma ibirimwo mu bikori. Ivyo bitoro ntimuzobibura igihe mworeka ibintu bigakoguku. Amazi ntazobura ibintu nitwabikora uku. Je nzana inyishu. Je mu FPI nivyo tugira muri formation. Nivyo navuze nti amanama y'abandi mu migambwe babwira abantu ngo hinjira ngo uwo baza afise ikarata, nanje mvuga nti ni mwinjire mwese ngo mwumvirize kuko tuvuga inyishu. Twebwe ntidufise umwanya wo kuguma dukritika. Ibaze nka Joel Reynolds ndakuze ubu ndashaje mu myaka 53. Urazi imyaka mbayeho numva critique. Nkeneye nanje kuvuga ngo mvuge inyishu. Uri ku kikete nanditse muri 2011 uragibuka? Hari huzuyemwo inyishu. Iyo abantu bazikora ntituba turi muri ibi. Rero singisubira inyuma kuko abampari critique baruzuye. Hariho abantu ndabaravye kuri Facebook nkaraba mu marezo sosio cambona ibigezweho. Bituma rero ugiye gusoma ivyo nandika umwanya wose ugumubona inyishu gusa. Mvuga ingene ibintu bikosorwa, ingene abantu bomera kugira ivyo ntibibe. Niko kazi kiwanje. Bandi nibagume ku kazi kabo nanje nkora kiwanje. Okay, Francis, kugira ikiganiro ca avance, reka dutangure kudiskribuwa amajambo. Ariko abantu tumwe duha amajambo bamenye yuko bafise 4 minutes zitarenga. Na Francis atwihanganire ashoboye kubishura de manière concise comme ça dushobore kwakira bose. Tugira twakire batatu. Uwa mbere ni Diane, hagakurikira Tera imbere, hagakurikira Sonia Kabwa. Abo batatu bahejeje haza gukurikira Andris Pavlov, Muteramyi hamwe na Kaboyi Juma. Abandi tuca tubababwira, ariko donc batatu ba mbere ni Diane, Tera imbere na Sonia,
s'il vous plaît umwe pas plus de 4 minutes s'il vous plaît hama na Francis je Francis ndamuzi vraiment atanguye kuvuga nahetse ariko dushoboye kubabwira randira zarambuza mugabo rero biratuma nimba vyotuma abantu badutahura reka umwanya tufite ndabaganirire iryo teka ndari hafi ni ikiganiro cawe Francis kandi niba gukoza ama question ikindi hariho umuntu yanyandikiye ati mbega ko Francis yari yatubwiye yuko ari question sans détour sans tabou ko tanguye kuzara tulimita ku ma question tumupoza donc naho nyene nibaze kudasubira n'abazicashaka cyose yego okay donc rero Kaneza Diane akurikirwa na Terimbere hamwe na Sonia karibu mwese. Ok, bon après-midi mwese abandi bonjour. Mahoro meza mutume wacu Francis. Urakoze cyane muri jewe urazi yuko nje ndi bantu ba mbere batanguye kukubaza ibibazo sivyo. Yego. Comme un bon professeur muri théorie vraiment uri umuntu wa grave et je te félicite même. Mais oui mais ahantu igihugu kigeze ahantu ibintu biriko tubwiriza gukenera changement y'ibintu biriko biraba mu gihugu habaye akantu kabuze singura mu byo bavuze byose singura kwera hariho ibibazo mengura kwepa hariho ibibazo sinzi ko ari kwera uri Burundi hariho ibintu waguma uvuga ibintu cyane umwanya wose byo kwigisha igihugu nta mwanya gifite cyo kwigisha sivyo il faut être réaliste ntitukoreshe réalité parallèle nk'uko umenya ntituriko turabona ibintu biri korera mu gihugu iwacu sivyo sinzi ko wawe wisiguye nabi sinzi ibyo ari byo ushaka bamukonjuge verbe atanguye kuzaravuga oya non j'ai pas dit ça mugabo yagize nashatse kuvuga yashaka kudusensibiliza sivyo kandi vraiment je ndamukuri kuva kera yaranatanginga kuri Facebook sivyo ga France wamye umuntu vraiment soma ibintu byose wandika mugabo harabuze ikintu hariho action je ntabona iwawe woza kugira utwemeza abarundi kugira tugutore hari je sishaka kuza gutora umuntu azoka ari muri sensibilisation mwanya wose atari ko arambira action sivyo muri politique muri economie mu economiste muri santé ntuvuga abantu bafunzwe ntuvuga abantu bafise inzara ntuvuge abanyeshuri biga mu ishuri muri sigle 21 bicaye hasi ntuvuge ibyo bintu byose ibyo samamanke kandi bamaze kubaza ibibazo byinshi jewe rero sinza kumutwara umwanya ndaza kumviriza mbwa pour moi nta kintu kiranshikiriza gose hama gukritika les autres partis politiques ngo bashaka kuja ibintu byo gufata inkoho byo kugira ikibo sinzi hari akantu nabuze kandi ni constatation yanje nta bindi bibazo nsubira kukubaza murakoze mugire mugoroba mwiza nishure harakuriki bon sinzi si tu préfères Francis ko banshena ari batatu tu notes les questions ou bien ko umuntu yozaragira ping pong umwe yapoza question wishura direct bon bivana na mwebwe murambwira oya Francis direct goreka nishure Diane good yeah burya by'ukuri tuvugishije ukuri mu Burundi umuntu atari ku butegetsi canke Diane agira ati Francis ko atari kadane denosa ko atari karavuga bube gitabadede bakora ngo ntaca ari karakora les actions c'est quoi jewe mes actions c'est corriger les problèmes qui sont au Burundi kugira ndazikorije je dois avoir ntegerezwa mpore ngiye kuvuga kugira ndabitorera umuti ntegerezwa kuronka ubwo bubasha bwo kubikora ngiye niko bigenda uno munsi umuntu atari ku butegetsi ushaka bikosore gute ushaka wumve yuko ndabishoboye ngo nuko nabanje gutuka babitwara cyangwa nuko navuze ibi hanyuma mu byo sigura nka kurya Landry yabivuze uno munsi Reynolds navuga ati ni tuje ku kibazo c'amashuri kijanye n'indero tuvuge ivyo propose ingene vyogenda mugabo nta nyishu ndabifatako indero mu Burundi itegurwa n'abari ku butegetsi jewe ivyo mvuga ni nyishu zotegerezwa gukorwa n'umurongozi ntizikorwa n'uri kwibarabara ngo nuko ari umunyapolitike nta nyishu jewe z'ivyo ngo ushobora gukora ahandi uvuze ngo na makritike sina kritisa abandi nishuye ivyo nabajijwe nukuvuga yuko umbajije ko ntagira nk'ivy'abandi ndagusigurira igituma ntabigira canke nkakubwira nabi igituma babigira
aho rero Diane arabizi ko tubivugana igituma avuga ngo yamasoma ivyo nandika ni kubera iki arabibona mwinyishu mugabo icabuze avuga ati nshaka Francis aseke kumwe bavuga ashaka ko nseka ashaka ko nkubita ashaka ko nshira inguvu ahantu zitabaho ntazibaho barundi aba bantu bose mwibaza yuko ngo umuntu w'umunyapolitiki ngo azanye ivyumviro vyiza ntibibaho uno musi ni nko kubwira umwana wawe ari ku ishuri yiga muri university yiga muri secondaire ukamubwira ngo wazanye amanota ngo mugabo ngo simbona ico rigize ngo none ngo ko atamuceri dufise mu gihugu ngo abigire gute ari kari ingene igihugu kizotera imbere mu munyeshuri acagize abantu benshi baguma bandika ngo none wewe wagiye kuronka inyishu z'ibintu utanegura uwundi nawe acabaza ati mbega kunegura gisigura gutukana Reynold nico gituma ko bivuze gutyo reka tubaze Landry mu bintu nandika ivyo propose simba navuze problematique naho bihagaze nararonsa akaye ko gusoma ijya vision ahubwo notumira n'abandi bose ko boyicisha ko bakagira ico batahuye uko FPI Mouvement Orange ibona la vision hama ibindi navyo mwatubwiye ati mwe nti muri dénonciation hari ababikora bikwiye mwebwe muvuga muti mureminyishu iyo ni position ya Francis areminyishu afise agakapo kinyishu voilà c'est comme ça que j'ai compris votre position uko mubona ingorane nuko mwe mushira focus kuma action canke inyishu zotangwa les réponses exactement oui ibitabo byose je mu bintu nandika nerekana nti problematique igihe tuvuze ivy'indero iyo ndiko ndavuga ivy'umutekano mu Burundi hari ingorane z'umutekano nerekana ingene bimeze igihe abarongoye igihugu botahura ico bivuga bakagira ubuntu bakagira ubushingana n'ubugabo igihe bo kwigisha abantu bakorana bakabibigisha ntidusubira kumva ingorane z'umutekano nguko uko jiwe nzana inyishu sinkenere gufata umwanya ndiko aravuga ngo no musingo baheje kwicana ngo baheje kugira ngo bakubise naka ngo bagize nga ivyo hari abandi babigira kundusha neza hari abantu babigira neza kundusha bazi ku munota wakomeretse uwanyurujwe uwababaye uwarekuwe hari abantu babikundusha nanje nerekana inyishu ivyo bintu kugira ntibisubire dukosora hehe ni mu bitahure ntishobora kugira byose kwese. Donc Francis imagiriranire ba Pacifique na ba Kingi Fokode Mutama Mbonimpa bose abapa Rufyira kuma ko minduru yuko ekonomi imeze fo yego Rufyira yaravuze ngo ikibazo dufise ngo dufise amasiha yarabivuze ushaka nsubiremo ivyo yavuze jewe ncanerekana ingene abantu ingene bo bikora ndavyerekana abantu bavuga ngo abantu banyurujwe abantu bavuga vyose abantu bapfunzwe mu mabohero soma ivyo nandika inyishu ziruzuye uno musi rero mbwira uti vuga kuri iki inyenshi ndabigusigurira ndakuni iki kugira gikosorwe bimeruka mfise agakapo k'inyishu singomba kugwiza amasandugu ya critique ntaco anyungura nta nico yungura abana b'iki gihugu nta namba urampaye raison pardon une minute arampaye raison donc ay muri sensibilisation c'est pas en partie à muri kigihe tubiza guto ni muri sensibilisation donc post izi action zose zihe cyangwa turasoma ibyo wandika kugira turonke inyishu donc uri muri sensibilisation ntabwo uri comme parti politique comme professeur ni grave vraiment nabikubwiye uraheje kumara Diane reka gushabura twumvikane jewe ndi umugambwe ubu turafise abantu bazokwitoza mu gihugu cyose bipfuza kurongora iki gihugu ico bafise n'inyishu zo gukosora aho bari mu gihugu cyose abo bantu nk'ubu bariko baratwumviriza bari kumwe n'abandi banyagihugu aho bari hose twe turafise abantu ahuri muri Espagne ndafise y'abagenzi badushigikiye nivyo bagira bati reka duterere kugira ivyo bintu bikunde uno musi rero jewe sindi ku butegetsi Diane sindi ku butegetsi sinshobora gukosora ubwicanyi sinshobora gukosora ubusuma buriko buraba mugabo igihe bo twizera tukajaho ndazi ko umuntu tumaranye amaformation imyaka 3 imyaka 4 arazi inyishu zingene yo bikora naho Francis atobaho reka rero kwibaza ngo umugambwe ngo n'umugambwe uza ngo gufitana kugwana umugambwe ni ivyiyumviro umugambwe si kintu ni ivyiyumviro bihuza abantu ingene botorera inyishu ingorane ziri mu gihugu ndagusavye mushikanje reka gushavura
iki gihugu gifite ingorane nyinshi ntizikosorwa na Brigitte Macron. Oya les amis, reka dupase ushobora gukosora ngo ni kubera ngo umuntu ngo mu gitondo ngo ndabikosoye ngo mvuze iki. Ibyo ntabyo nshobora. Ibyo nshobora uno munsi ndikunda turi kumwe n'abantu turiko turategura amatora y'umwaka. Dutegura muri 27. Uratwizera, uradushigikira ubibone. Nayo ushaka nzane inyishu jewe uno munsi mpagaza hango ndazizane gute ntaco njejwe mu babikosora. Murakoze cyane. Nibaza ko Diane yatahuye ko muracaguma ngaha ni yaronka kandi kagera asura kugaruka. Reka twateke notangura tera imbere nawe akurikira tera imbere hagasubira Sonia après Diane ni tera imbere. Nagira ndamutse mwese iyo muri hanyuma icambere je nagira ntangurire ko no gushimira Francis ntawe nzi vraiment ntiturahwana nta na hamwe turahwanira mugabo ibyiyumviro byiwe narabikurikiranye kuva agitangura kwitoza nimvira ko si ivyiyumviro vyiza effectivement societe nkizo ziwacu zirakeneye vraiment inyigisho na cane ko twari dusanzwe dufise imico myiza y'ubuntu twagenderaho kuva na kera ibyo bintu by'amademokrasi bitaraza n'ibiki. Ica kabiri ni message nagira mpe ugwaruka rw'abarundi n'abanyafrika en general nukuri turakwiye kutaba aba anti-hero en fait niko no bivuga ko twe turanka hari ukuntu umenga ntitwemerana ibyo en fait ibyo tubibona no ku bintu byinshi umenga turi ubusimbira hamwe kenshi dushobora kubona yuko umuntu arashobora kuza afite ivyiyumviro ngo ugasanga hariho utuntu tumwe tudahuriza ko mugabo ntibica bituma uwo muntu tumugwanya. Icyo bituma je nifuza vraiment kandi nahanura ko tworaba ko duhindura ingendo zacu tukareka kubusimbira hamwe ko nk'akarorero muze murabe imigambwe iri nko mu gihugu cyacu iva kuki iva kwako kandi kutemerana. Jewe ndemera par exemple nk'abantu bafata intumbero yo kuvuga bati reka ngwanire iki nk'akarorero banka ba Fokode barafise ibyo barimo ifuko tubemera tukabashigikira tukabumviriza. Aba bareno bose biha pene yo kudukoranya ngaha kugira dusangira ivyiyumviro iyo ni interano yabo ubwo bari abandi nk'ubu par exemple ibyo bintu by'ama Twitter byaje nibiki usanga akazi kabo aro kugwanya abandi kugwanya ivyiyumviro kugira iki. Iyo ngeso vraiment ifuko tuyigabanya tuze turagerageza gushigikirana tuze turagerageza kumvira aho bihengamye tugerageza kugorora gufasha guterera agacumu kubumwe niho ivyo bibazo byose dufise bizogenda biratorega umuti. Je nababwiye ni je Francis ntawe nzi kabisa ndamubona nk'uku nyene ngaha muri aya mu ma Twitter nibiki mugabo vraiment intumbero yafashe ni intumbero nziza cyane. Naho je no wabwiye par exemple nk'umugambwe peut-être afise umugambwe ntawo nojamwe canke iki mugabo ivyiyumviro bizogira aho bidushikanye bizofasha ni kakabuye kiwe ari karaterera nawe. Ico gituma rero ntarinze kurandira je mvuga nti reka iyo ngeso vraiment yo kugwanyana tumbere nk'uko umenga tuyishize pembere kuko par exemple nk'akarorero je sinshigikiye abavuga ngo kugwana mugabo ndabumva mugabo sincinja ngango ngwanye ivyiyumviro kubo bashobora kuba babona yuko iyo nzira ari yo nzira izobashikana ku byo bashaka gushikako. Umva ndagerageza nkabumva nkagerageza gutahura icatumye bashika kuri ico kintu bavuga bati natwe nibigwanisha. Ivyo rero je nagenda bibahanure ndababwire nti twige gusonerana twige gusonera ivyiyumviro by'abandi twige gufashanya gutera agacumu k'ubumwe umwe wese ahageza niho tuzotera imbere. Sawa murakoze cyane nibaza ko ari imbere je numva no guheza kuko nari niyumviriye uno munsi kuza gutanga $10 ku muntu agira intervention nziza na 10 kuri commentaire ya mbere nziza abantu baza gushima
ndaza kuguhenzagira burya ku isi ni urayishira muri fraternité ngira yoba yikeneye urakoze cyane murakoze urakoze kandi Reynor daca binyarutse ashireko naguyiwe Jena blague ma parole niyo nyene OK sawa merci komera gwatera imbere je décide nsaba uruhusha komera Andri uraza kundabira umuntu yagize commentaire yaronsa malayike menshi nawe nyene tumuhe $10 a condition ko abafise PayPal sinzosubira kugira bijya bintu vya Western bitwara umwanya mwinshi kandi batwara amafre menshi no right imbere akurikira Sonia right indira gato ifoko Francis yishura ego sinzi ko yishura Jeno usumenga tera imbere atanze umwihwezo canke opinion iciyumviro ciwe ibitera imbere avuze n'ivyo namandi ko ndavuga abarundi n'aba contre succès bikimesha kandi bapfa kubona umuntu aduze bakaca bamugwanya je nababwiye Francis je fais pas partie de son parti politique ariko ndashima ivyiyumviro vyiwe kandi naho ntoba ndabishima n'umuntu ariko aragira influence nyinshi ku bajene bo mu gihugu abantu benshi baramukurikira abantu benshi baremera ivyo avuga c'est toujours important kumutumira hama tukamwumviriza les amis mwige kubatorero je niko ndabibona nejo kumira umuntu uzokwame muzi yuko hari abantu bazoca basimbira hejuru uyu n'umugenosidere uyu yagize ibi uyu ntitumwemera bon c'est la démocratie nta numwe abategeka kwemera umuntu et c'est tout à fait naturel mugabo kugwanya na méchamment ivyo sindabikunda urashobora kuvuga uti bon ivyo yavuze ntibinyuze nkuko Diana avuze ati je sinanyuzwe mugabo sans atakubishiramwo ama méchanceté niko je ndabibona nkuko tera imbere avuga ati abumva bo fata ibigwanisho bon sinzobifatana nabo ariko bafise leur raison et il les juge pas donc nico je nipfuza ko Burundi bwejo tuzoba turi kuvuga uti naka il a ses raisons Francis il a ses raisons de parler comme ça ushobora kuba utamwapprova ariko quand même arafise following idasanzwe voilà donc nuko pardon Landry naguciriyemo oya kwari gushimangira ivyo uvuze Landry sindamwumva sinzi igituma oops yego ariko aravuga ariko ne muranyumva je ndakumva neza cyane sinzi tera imbere sinzi igituma tumvikana juste kwari gushimangira ivyumviro vyiwe mvuga ni avuze neza twige gupratika tolerance mu opinion yacu tudahuje ikintu ntibicike isoko yuko tujyana canke dukubitana ariko dutahura ivyumviro by'abandi twige kumvirizanya no gutahura dutahure naho dutahurana ariko ntibicike isoko y'intambara wala reka ntatevye rero twakire Sonia Kabwa nawe twamurindirije umwanya utari muto kaze utubwire nawe ko ari ikibazo canke intererano Sonia murakoze ndabaramukije mwese kaze cyane monsieur Francis Rohero ntatari ikiganiro ciwanje merci Renaud kugitegura nashaka kubashimira gose ku nyigisho zanyu kera narazikurikirana mukiri Mouvement Orange kuri Facebook mais bon ose namenye iyo mwimukiye mais kuri jewe c'est encourageant nibaza ko nabatahuye cyane gose ivyo muriko muragira ni ibintu biri très avancé en fait par rapport yaho turi i Burundi kandi turabikeneye je mburumenga ni think tank kuko ivyo muriko muravuga ni ibintu mwabivuzeho début byari kwiye kuba vyiyumvirwa deja vyigishwa abadutwara n'abandi bazoza kudutwara babe biyumvira gutyo oye mugabo je ikibazo ndabafitiye obstacle mbona ni aho hantu ntiturahagera ego akazi karagabuye ndavyumva cane ce n'est pas à vous de critiquer cyangwa gutagura révolution armée biri complémentaire n'ibindi by'abandi baba bariko barakora ba Focode société civile les médias et tout ça kandi iyo niche turayikeneye kuko abantu ntibari eduqué muri sishaka kubatuka mugabo eduqué muri sens ya civisme ntituri fort muri civisme abarundi donc jewe ma question ni muzobigenza gute kuko ndumva ko ari ibintu à long terme kugira abantu bazoza batwara atari mwamwebwe para kubadekuraje mbwa sinibaza ko muzotsinda amatora ari mu kuza l'espace politique iri très verrouillé mugabo muzobigenza gute kugira mubandanya ahubwo mushikire n'abandi batari mu mugambwe iwanyu kuko izo nyigisho zanyu zidafashe mu bapoliticiens bacu tuzokwama muri vya bindi tubona les abus
les abus za droit de l'homme kandi urazi ko umuntu agowe ashonje amerewe nabi biragorana cane kumviriza izo nyigisho zanyu zo kuziha umwanya ifo ko umuntu aba ari ahantu yaronse icarya niki atariko arahigwa kugira yumvirize ivyo muriko muravuga nabo bajene muriko murigisha ntibabe découragé baguma babona intwaro autoritaire ziza kuko na revolution izoza tôt ou tard aba bantu badahindutse urumva cari ico kibazo canje kandi merci beaucoup pour votre persévérance courage. Ego cane Madame Sonia ndagushimiye cane nagomba mwumve yuko twebwe washaka ntituriko twigisha abanyapolitike basanzweho bamwe bakuze jewe bansumba barafise ivyo bakoze natwe turiko dukora ibindi ndaguhaye akarorero nk'ubu twebwe tuzoja mu matora ukuvuze nyene uti turashobora kuba kudatsinda kubera espace riveruye ego nivyo turashobora kudatsinda mugabo tuzobandanya nico gituma mvuga nti abo turi kumwe turiko turabandanya nko burya Landry yavuze ati mwatanguye kera twatanguye uko turiko turabandanya ntituzoruha rero ikiba kiriko jewe nashaka ko mwumva kuri ico wise obstacle ikiba kinumva ko tudakwiye guheba umenga umuntu nk'akarorero aje gutanguza umugwi w'abasuma umengo we warabinyarutsa akabigira n'ingoga kubera we ntarinda no guforma abantu abashira munsi y'inzu ahantu akabakubita akamogi gakeya agaca babwira ico bagira bukeye bagaca batangura les premières actions umenga rero abantu bamwe bagira bati Francis yaba nawe yari kuja ahantu munsi sinza agasabiko yo habajene nabo nibwo nyene bagaca batangura gukora ivyiza nico gituma navuze nti ntibikunda ntibisa umuntu ariko ararondera kurema iciza biragoye bifata umwanya muri ico gituma bavuga ati ingene turonka indero idutuma gukora ivyiza vy'igihugu iyo civisme umuntu akubwira ngo genda wibe abikubwiye arashaka no kukumotiva mu kantu gatonye iminota 2 ukaba wabikoze mugabo umuntu akumotiva gukora iciza biragora ko abantu babitahura rero kuri je simbona ko ari obstacle niyo nzira dutegerezwa gucamwo Madame Sonia nshaka ube muri abo bumva ko twobikorana tubikore tube benshi parce que ni kimwe namavuga le problème y'abantu bashaka ivyiza turi absent twibaza ko hari uri karabikora twebwe ngo tugumu kwacu tuvuga ngo azobishika ko atevye justement nzobishika ko ntevye kubera utaje kumfasha ndagusavye umfashe nkuko wabishimye mu vyiyumviro soma ivyo nandika ko hari ubisoma ubu unye hariho konte nka Facebook ya Francis Rohero ni ya Fraternité des Patriotes neza ni page yije ko uyimenye no kuri WhatsApp tubireme bikure bikomere ntidusubire kuguma tubona imigwi y'abantu bagira ivyiza umengo iri vulnerable mugabo wabagira nabo kamengo wo ugumukomera c'est ça notre yo niyo défaut d'office umenga ibintu vy'ivyiza tuguma turindiriye ngo nagire tuzobiraba aho bizoshika mugabo umuntu agira ibibi umengo wewe ari inyavya agaca agira action ubwo nyene rero ndasavye yaba wewe nabandi barundi bumva umenga ivyo tuvuga birumvikana nimuzana akaboko kanyu dukorane nimuduhe imifuko yanyu dukorane turakeneye amafaranga turakeneye ivyiyumviro turakeneye kubikuza ntidushaka kuguma twidoga ngo igihugu gitwawe nabi tudashaka guparticipa je ndaguha karorero franchement kubera aribo bayafisi umugambo uri ku butegetsi uragira inama ahantu bagashobora abantu ngo zana amahera bakavaho bavuze ngo bafise 2 miliyari bamwe bashobora ngo nuko bafise aho bayiba dusipoze ko ari ivyo mugabo je ndashobora gusemerera ntitugomba gukora inaction duterere nta numwe aterera niki kiganiro turiko turakigira urabona nkaho rero de mpana nayo $10 turayakeneye kugira ngo twavance turayakeneye kugira tuganiriza abantu mugabo justement dans le cas contraire ubu novuga ngo ndatanguje umugwe w'abagwanyi ubu nyene wozibona ibifaranga hari abatanguye kubindungikira alors que bitavuga yuko byo bica bishika ni tubibuzimu tujibuntu bien sûr kujya yavuze tera imbere j'adore nukuri ni vyiza abantu bose ni bakore bijanye n'imihamagaro yabo kandi turabatahura mugabo jewe kugira ngo bije kure kugira tureme une bonne vision il faut kwibihagaze ku ma conviction dufise gusumba kuri colère ndashaka kubatiramo gato mumbabarira ego cyane nibaza ko mutanyumvise nariko mvuga nti kugira iyo migambi yanyu ni myiza cyane kuko abantu badafise education civique bajya batwara
navuze ni think tank en fait ivyo bintu vyanyu ntivyari bikwiye guhagarira ico ni ciyumviro canje ku mugambwe wanyu gusa ahubwo murondera n'ingene mwigisha les politiciens baje kugira ntitugume muri mumwe mwavuga hazoza revolution Sonia, uriko urabona neza ariko arumviriza amayide ya Francis. uti Bon, narimbajije nti wewe en toute objectivité canke tugerageje kuba realiste urabona neva n'akagwi kiwe oya Francis ariko avuga le futur muri kazoza nk'uko yavuze ati mu nivyo ndiko ndavuga muri kazoza kuko ubu tugeze habi twavuze ibintu vy'amakritike turabizi byose twese ngene biriko biragenda muga Francis ariko avuga muri kazoza kuko muri kazoza hazoza abandi pas nécessairement iyo parti politique yiwe muga bibe nka think tank kuko hariho manque pas juste bigume mu mugambwe wiwe kuko umuntu arakeneye cadre yuko vyidevelopa none bizori kwidevelopa gusa ari uko parti politique yiwe iri au pouvoir ivyo bikeneye abarundi bose uzoza wese kudutwara dans le futur nivyo irashatse kuvuga bibe think tank across board pour tout le monde yego cyane ni birahuye byose ni ukuvuga yuko twebwe nico gituma bavuze ntitwigisha hero kugira umuntu wese ashobore kuza vyumviriza nico gituma nashimira rero Lord kumpa akaryo ko kubivuga mugabo ntikibo erega nuwo kubaho kakagira iyo courage no nabavuze ati batwara ububagize iyo courage erega bakaza vyoshoboka mugabo nico kibura abantu benshi baracashingiye kuvyo bariko abantu benshi baracumva bati politike zacu zishingiye ko dufise umuheto ko dufise inguvu ntibakeneye ivyiyumviro mugabo bizokenerwa bien sûr nico gituma navuze ntitubigira kubera ari umugambwe wacu igihe yoba imbuto nziza n'abandi barashobora kuyabura bakayitera mu migambwe wabo tukaduza lo niveau imigambwe ntisubire kuvuga ivy'amahuzu n'indamutso n'ingene ibikoko bafise comme fiji bijyana bigwana tukavuga ingene twohaza abarundi vyiza ivyo rero madame ndagushimiye nanje niho nambize nti kugira ngo tubishikeko mudushigikire ntimutegeze kuba muri FPI kugira mudushigikire murashaka kubikora aho muri hose nyemerere twavance kuko cyane gose Diane teri imbere na Sonia zafashe igihe kinini cyane pardon Sonia sinzi ko ikibazo cari caheze ariko hacakurikira Andris Pavlov Muteramyi hamwe na Kaboyi Juma hama pour avancer très rapidement je propose que Andris Pavlov Muteramyi na Kaboyi bashikirize iciyumviro cabo muri 4 minutes hanyuma bishobotse Francis aze kubishura bose hamwe uko ari batatu bahejeje kuvuga comme ça tweparanye umwanya hama tuca tuvuga abakurikira kuko il y a à part abaduze hejuru hari abandi bantu ndwi bariko barasaba ijambo sinshaka ko hagira uwibaza ngo yari yimwe ijambo muri kino kiganiro merci beaucoup donc Andris karibu murakoze ndi ko mu nyumva turakumva neza cyane karibu cyane ego reka mpere kuramusa umutumire amandamutse n'abandi turiko turasangira ikiyago reka rero nyarutse muramutse neza cyane ego hama icambere mwari muvuze muti ntaco novuga ku Rwanda Uganda aho nabo nyene abahatwara barabaroberi nibaza ko mu kugira appreciation twoze turaraba les indices ntituraba abantu ntiturabe iki tukaraba les indices kuko uravye nk'u Burundi ifaranga ryacu abadutwara basanze gifashe gute ubugifashe gute ibijanye n'imibano basanze vyifashe gute ubu vyifashe gute chômage imeze gute ibijanye n'amwana wa mama aho bafatishira hamwe nka Interpetrol canke inde basanze bafise uburambe mu vy'igitoro bakazaka intuzenya urusha rwo gukora kugira ngo gusaba bahe vyitwa prestige ko na monte de toute pièce kugira ngo gusaba bagire donc nibaza ko ntivyotuma utagira appreciation aka kabiri nagira ndababaze muvuga iki kubijanye n'intwaro itera iba militarize gose ubu kuko amadekre yose asohoka sinzi ko abantu murabibona
ni koroneri ni generale ntuze gushikaho babura amatari usanga ari abakoroneri ugasanga babashize mu turere tutarimwo ingwano Burundi nta ngwano irimwo ugasanga umuntu atwara sosumo ni umugenerale n'ibiki ubushize ico kibazo narakibajije nahora nkoresha izina ryitwa The Friday narakibajije umuntu atwara Frodebu ndamubaza nti ibintu biriko biraba nimba byaradukwegeye muri kahise ubuho bimeze gute muze kugira ico mukimbariye ku ca gatatu ifo rero kuraba ibibazo dufise n'ibibazo nyabaki turafise isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu ukwiba mu buryo bweruye uburorero busanzwe kuri inkuru nziza n'uburorero bubiri gusa kuri inkuru nziza harabaye projet yo gutera amavoka yatwaye 2 miliyari nta kintu tubona ejo bundi kuri uyu mu president hari Neva ya 2 miliyari zabwirizwa gutanga inkwavu ku barundi bose 2 miliyari nyinshi zirihe ayo mafaranga arihe inkwavu zirihe ivyo vyose nukuvyibaza ico n'ikibazo dufise turafise ikibazo citotezwa no gufunga abantu kunyuruza abantu intwaro ya jogora duhure ivyo vyose nukuvyibaza nimba muri ko mugerageza guhiga inyishu by'ukuri ku bibazo Burundi bufise nuko hanyuma ikindi abategetsi badutwara jewe noshobora kuvuga ko ntibubaha abarundi ntibubaha abarundi kuko igituma mushinga nayo novuga ko batubaha abarundi ubunye abantu baraburira abana baraburira abagabo baraburira inshuti muri Kongo babatwaye nkaho umenga bariko banyegeza ibintu abantu ntibabarirwa neza ingene bimeze gushikaho hari n'abankigwa meme kurutira udufaranga turi mu makonte abo bubakanye babasigiye kubera ko gusa banyegeje ko uwo muntu yapfuye urumva nibara ivyo vyose ni ibintu vyo kuraba nimba turiko tugerageza gukiza Burundi hanyuma hari ikibazo kiriko kiratera gikomera co kwigisha amacakubiri mu buryo bweruye amaudio arasekira ateye ubwoba hanyuma n'abantu ntibemera amategeko abategetsi bahari ubu jewe noshobora kuvuga ko ntibemera amategeko aroke burya mu bisanzwe nimba umupolisi aje akaguhagarika ukavyemera uvyemera hari n'ubumurusha n'ibigango ukavyemera kuko wubasha itegeko aserukira mugabo ubunye abantu ntibubaha amategeko ntibubaha intahe jewe nkunda kuca ntanga akarorero ushobora gutanga akarorero ari umwana w'umukobwa yafunzwe azira ngo yishe ngo umugabo wiwe kenshi ubutungane bwacu bwaramurekuye mugabo witwa izina riranjanye yatwara iperereza hagati mu gihe yaravyanse karema yaravyanse donc ico noshobora rero guhereza ko n'amatora ubwayo ntibayemera kuko nce nibaza none niwibwa bizogenda gute tuko bavuga ngo amatora yaraheze byose byaraheze rero icanyuma nk'intererano novuga mushinga ntahe icanyuma novuga nk'intererano mu bisanzwe ari umunyepolitiki uyu canke uyundi enda nimuze twiyumvire ku Burundi muze twiyumvire ku Burundi kuko ivyiza wokora canke Reynold yokora uwari we wese yoba bikoze puruvika Burundi bukira jewe nanye ndavuga igihe twaba dufise Burundi buteye iteka naho utoba umunyepolitike ukaba umurimyi mworozi wobaho mugabo ntiwoshikirwa n'ivyashikiye ba Epitasi bayagana kandi aho babarandaguriye ibintu bakicwa n'agahinda Andris minoti ine iri kwirahera egome mu gusozera rero urumva nico banyepolitike iyumvire ku Burundi reka kwiyumvira ku inyungu n'ibisanzwe hari n'abubatse amazu bavuye yarusha mugabo bayataye bagahunga hanyuma twikebuke abantu dukoresha izi mbuga sinumva ingene naho uba uriko uragwanya ubutegetsi canke ugira iki witora ukandika message yo gutoteza canke kumera nk'ugukekeza umukuru w'igihugu canke umutambukanyi we kuko yabize ivyuya
ku mpuzu canke ibiki ivyo bintu biri low nimuze tuvuge zide urakoze. Okay, Andris, merci ku ciyumviro ariko ivyo byo gutetereza umukuru w'igihugu yoba ari Francis yabikoze canke undi muntu ari ngaha? Oya excuse na profise gusa aka kanya warumpaye kugira mvuge naho ntabwo ari Francis yabivuze. Murakoze, reka twakire Muteramyi nawe iminota 3-4 utubwire ko ari ikibazo canke intererano. Muteramyi kaze watsemiko. Muteramyi sinzi ko ari hafi yego mwiriwe. Muteramyi allo oui allo turakumva uduze ijwi gato ama utubwire ko ari ikibazo canke intererano. allo oui allo yego Muteramyi karibu ushike kwijambo. muratwumva? Ego ariko je pense ko ufise delay uri delayed. Ariko ntashikirize ciyumviro c'est le plus important. Merci. Ego ne cyane ko mu mpaye jambo ibibazo utuba ni ko muri politike bigasaba rimwe umuntu ashira hasi ivyo yemeye inguvu rimwe na rimwe akagira amakwambo cyangwa abantu kugira ngo ashobore kuronka inguvu na inguvu zimwe mu yoba yitegu niba muronka kuko ashobora kubasubisha azora hasi sinjiko ndabumva neza sinzi ngira ngo Reynold araza gusubira mu kibazo sindiko ndabumva neza. Oya na Justin ko ndamwumva neza espera ko Landry ari waza ko duha resume. Nova ntaba fidèle muri resume ahubwo ico nashaka ndamusabe abinkundiye ashobore kubaza ikibazo muri commentaire par écrit comme ça nitwabe tucinterpreta nawe cyane tutanga igice kigazo ko nani numva ibice amanuke tube turahijambo undi muntu hama acagaruka navyo vyofasha. Okay, Muteramyi ngira ndakumanure uco usubira gusaba ijambo en attendant kugira ntidute umwanya habe Kaboyi Joma je pense niwe yari toye niwe akurikira. Muranyumva neza? Ego Kaboyi. Ego murakoze kumpa ijambo. Nagira nshimire Reynold na Landry mwaduteguriye ino space ku muco wa demokrasi mwiza mudahengeshanya kwerekana gutumira abapolitisi batandukanye no kubaha ijambo. Nagira nongere nshimire Francis Rohero wiyigo yakaza kudusigura imigambi n'imigabo ya FPI. So jewe ico nashaka kuvuga ndabiresha cyane kuri politike na ekonomi kuko numvise abandi benshi bantangiriye bibanze cyane ku bintu byo zihindagurika ry'ubutegetsi ariko nibaza ko ari bake cyane bahagaze cyane ku migambi peut-être n'imigabo ya Francis. So jewe kandi cyane Francis kimeze gutya icambere ni kubijanye na financement des partis politiques. No kuvuga iki no kuvuga yuko ubu twese turabona yuko avec le contexte politique actuel ihari mu Burundi canke no muri Afrika muri rusange biravye la démocratie dufise nuko iyo tugize tuti ibe finance n'aba membre des partis politiques abo nabo kubera mikoro make biragoye ko boyifinance bikaca bituma yuko umuntu kugira bica bizana clientelisme politique kugira uti mwebwe ndabaha ninatsinda nkashika ku butegetsi nzobaha ibiti kugira namwe mushobore gufinansa la vie du parti politique. Ivyo ndibaza ko ari hose muri Afrika. Mwebwe nko muri mu mugambwe wanyu
murategekanye iki gutorera umuti ico kibazo kijanye cyane na financement des partis politiques kuko ubwavyo ariyo ngendamuvano ya clientélisme politique par ricochet ya corruption. Ito ni cambere. Ikindi gira kabiri naco kindi kazo dufise ni kijanye n'ubutunzi. Ndakeka ko mwe n'umuhinga mu by'ubutunzi murabona yuko igihugu c'u Burundi ni igihugu kikiva mu ntambara niko twovuga, camaze imyaka myinshi mu ntambara. Nibaza ko peut-être Ngiraniendo vo collègue ku Université du Burundi beho gusohora icigwa berekana yuko kuva Ndada yapfuye gushika amatora ya 2005 hashobora kuba harononekaye ibintu birenga miliyari 15 z'amadolari, ariko bakagira bati kuva ico gihe gushika muri 2015 inkunga twaronse ntizirenga miliyari 10. Ni ukuvuga yuko hariho deficit ya capital physique économique mu ncamake. Donc muravye izo ntambara twahitiyemwo zononye ibintu vyinshi mu vy'ubutunzi, mukarabana n'ivyabanjirijeho, donc peut-être les différentes périodes de crise twagiye ducamwo aho habaye discrimination zitandukanye, muratekanya. Donc nibaza ko ubutegetsi buhari ubu peut-être bwagiye mu vyo gukurija certaines bugira une nouvelle répartition des richesses, hanyuma muri peut-être nouvelle répartition des richesses bikazamwo corruption. Mwebwe ku ruhande rwanyu nk'umuhinga mu by'ubutunzi kandi mukaba n'umunyepolitike, muratekanya gute gutorera umuti ivyo bibazo yuko non seulement habaye destruction du capital économique, hanyuma mugategeza no gukosora aussi la répartition des richesses? Rero se muzobikora gute mwirinze ico peut-être bamwe bokwita corruption mu kinofunofu, kugira nyene ntitugume turi muri vya bindi nyene bavuga ati ariko araba corruption, abandi bati non turiko turasubira kurepartisa gushasha les richesses. Mwe nk'abanyepolitike, nk'umunyepolitike ni iki mu proposa kugira tunagura ubutunzi bw'igihugu kandi twongere tugarukane icizere mu Barundi mu bijanye n'ubutunzi kwa ugahagira uvuga ati aba bariko bariba canke abandi bariko bariba bimeze ukuntu n'ukuntu. Murakoze. Sinzi ko azande zumvikana, bitumvikana ashaka gusubira kugira kubigarukako. Murakoze. Birumvikana gose. Reynold, Allo, ndashaka kwicura. Canke ndindira ikibazo ca muteranyi. Ego byiza. None nabuze rezo ego mushobora kwishura muteramyi nasubiye kumuduza sinzi ego kumva. Ndabumva. Komisa Francis yishurire hamwe. Ndabumva. Yeah. Allo? Ego turakumva. Ego turakumva. Ego murakoze. Nagize akabazo ka connection. Ndashimye cyane, ndabashimiye mwese kugira ngo mwese mwagize ikiganiro. Nshimira cyane na Francis. Ndamaze kuronka kandi gukurikirana inyigisho ziwe no gusoma bimwe mu programme yiwe naho ntabisomye byose. Novuga nti ibintu binkora ku mutima cyane. Hamwe ndanavuga nti mbe hari abanyepolitiki bashobora kwiyumvira gutyo. Ariko reka mvuge ibibazo kugira ngo agenda twishuriye kuko muri politiki tuzi ko ari mu macenga menshi, bigasaba rimwe na rimwe ko umuntu ashira hasi ivyo yemera, hakaba de coalition de groupe mu gihe biba bikenewe canke abantu canke imigambwe. Vy'ukuri abantu bari kumwe barumva ko bashobora gushira hasi muri bimwe bemera babona kandi ndazi ko ari bigoye amavalere kugira ngo habaye nka situation d'urgence mbona ishoboka mu minsi iza bakavuga bati muvuma oranje ndeke kuvuga Francis kuko ndazi ko atabikunda ko bavuga ko ariwe yokiza igihugu nk'umuntu, ati turayishize imbere twebwe abahora muri za migambo yose itandukanye, turayishize imbere kugira ngo dufashanye tuje hamwe baduserukire igihugu tugikuraho kigihugu. Muriteguye ko mushobora kugira iyo negotiation? Cya kabiri, muri muvuma oranje uravye muravuga ivyimviro vyiza cyane mugabo bisa n'ivyo muri société civile, birasa cyane nk'ivyo muri Focode giye kuraba.
mwoba muhora muyaga mukagira platforme muhanahanira muko amakuru naho twaba tutabizi kugira ngo nimba hari ivyo bobungura ko mu ntambwe mushobora kugira muri politike bobo kubera babirabira kure nk'abari muri societe civile babahanure. Hari ikindi kintu kunze gusigura neza ko bwanje cogwanya amarementanya ari mu mitwe y'abantu. Je ndaryoherwa cyane iri kurasigura yuko burya umwansi w'umuntu atari uwundi canke ngo kubera bagize uko. Jewe nkunze gusoma ibitabo vya complotisme, abantu benshi muri no misi barigira abahinga cyane mu kurondera abatera ibibazo bahandi, basanga abantu bariko bararondera bavuga ngo abanyamahanga nibo batera ingorane canke aba-occidentaux canke abandi, mugabo bakirengagiza ibintu byose biboneka bijya tubona kutiba amavalere twe tuzi, kuko kenshi les valeurs ni universelle. Jewe ndanatangariye abantu bariko baravuga amavalere bakabengana amavalere y'ahandi, kwiba, kutarenganya, kutica, n'amavalere twese dufise. None kubera ko abantu birengagiza nk'ikintu umuntu aba afise bakakubwira bati ngoya nguriye ariko arabigira ngo hari uwundi abari inyuma, bakama muri ivyo gusa ariko bikabananira guhera gukosora ico babona. Basi turabe aho cankiye mwaba mufise umugambi wo muri Muvuma Orange wo kwigisha abantu ko bakwiye kuguma babana bakagwana n'ivyo babona, basi haje ivyo batabona mugabo bakavuga bati twari twamaze gukuraho ivyo tutabona, reka tuje kurondera ivyo tubona. Jewe ico kintu ndagifise ku mutima kandi kiri muri Afrika nka icanyuma. Iyi societe yacu y'Uburundi iragwaye kutamenya, kandi ba rubanda mwinshi bakurikira ibishobisho muri no misi ni benshi gose. Udakoze kuri ivyo bishobisho vyabo kurusha uvuga ivyo bintu by'ukuri we uvuga, kenshi biragorana ko bashikira. Naho wigisha turakeneye abantu bashobora gukura, ntitworindira imyaka 30 nkuko bivuga ngo je nzoba narapfuye niki. Turakeneye abantu bazima bashobora kuduha intango. Hari aho bishika ukiyumvira yuko ushobora kuzohindura strategie politique ukaronka kujya umuntu ariko ararondera nka kujya kubidandazwa kubera de toute façon communication politique harayihuriye na marketing, ukavuga uti aha abyukuri reka mpindure strategie politique kugira ngo dukure igihugu mu bibazo kiba kirimo. Ibisigaye kwari kubashimira, nagira mubanze munyishure kuri ivyo bibazo murakoze. Murakoze cyane. Yishuri ibibazo vya Muterami hamwe na Kabuyi, nawe nagemereze kumucagagura kugira ashobore kwakira abandi bakiri ku murongo. Murakoze. Ngira ngo cantangurira kuri Pavlov yavuze ngo nanse kuvuga ivy'ababanyi, sinanse kuvuga ivy'ababanyi, nanse kubivuga kujya Reynolds yari introduce. Nibaza ko dutahura nuance. Twese turaraba ibihugu bidukikije bivanye n'ingorane vyagiye biracamwo. Ubu muri kano karere kiwacu ufashe nk'ibihugu vya EAC nitwe turi nyuma ya bose kuri PIB. Birateye isoni. Umva rero iyo ndiko ndaraba ivyo nshima muri Kenya, muri Tanzania, mu Buganda, mu Rwanda, muri Kongo, ahantu hose ivyo nshima kubona bafise ubutunzi buturusha ni ibintu vyiza cane. Ivyo rero umuntu avuga ati ngira ico ndabivuga ko ndafise ico ndabivuga ko nyene, kuko uko vyoba kose uko abantu boshika ku butegetsi, yaba amarebellion, baba bagize amakudeta, baba bagize amatora, ikintu nyamukuru baba bakwiye gushikako nukuzana ubuzima bwiza bw'abanyagihugu. Igihe rero kare twabiganira wamengo turiko tuvuga ingene ubutegetsi buza, ico rero sico nariko ndavugako. Mugabo kwa presia ingene ibihugu aho biba bigeze, ivyo nico no kwita ni primordial. Sinshobora kwirengagiza kumenya igihugu kibanyi kinaka, ingene abantu baho biborohera kuronka amazi, ingene biborohera kuronka ibiharage, ingene biborohera kuja kwishura, ingene biborohera kubaho. Ico ntegerezwa kugishima. Ari naho hamwe bigera kure abantu bakagira bati igihe tworonka abantu b'ubuntu utiri uraraba uko bashika ku butegetsi, igikuru nuko abantu babaho neza. Ivyo rero ndabifise nka principe, nico gituma kare navuze nti par objection de conscience singomba kuja mu kintu shingene abantu ivyo bagize kugira ngo bahashike. Igihe nsanze bafise ubuntu birankwiye. Mugabo nico gituma nashaka kugira nti reka ni abstene kugira ngo simbuye ngo banaka bagize ukungo none. Nico gituma les appréciations zabo ico gihe zisha zigora. Nayo hundi ndafise agahinda kubona nko mu Burundi tuvuga ko dufise pays ya $156 uno munsi, mu gihe ibihugu na Somalia umengo biri mu Rwanda bigize gutyo biri ku 350.
gute bigaruka mu kintu maze kwigisha umwanya munininya ubuntu bw'abarongozi ndaza kukigarukako mu kwishura ivyo Kaboyi Juma yavuze ndaza kukigarukako ni ikintu gikomeye cyane gose hanyuma acavuga ati Andris ati ibi bintu byo kugena abantu abasirikare biza gute ndamaze kukivuga kenshi kiva ku bwoba bw'abantu bari mu burongozi mu bihe byose igihe abantu bibaza yuko bashira imbere abantu kugira bibaza ko aribo bazana inguvu ni kibazo cyerekana ko hariho ubwoba abantu bacu barakwiye gutuma batahura ikiza imbere kuri ibi dusanzwe twita politike n'ibyo twita ubutunzi igihe igihugu cyacu gishobora gutuma ubutunzi bwiyongera neza abantu benshi ubwo butegetsi bo bukomera amashi bo bukunda ababurimo ntibosubira kugira ubwoba ngo bumve umengo umutekano uri kurahungabana ivyo rero niko bimeze ku bantu bose ku isi iyo abantu ngo ivyo barimwo bishobora kuba bitameze neza baragira ubwoba kandi icambere kiza no kwikingira muri aka karere kacu rero umengo kwikingira nivyo biza imbere gusumba kunezereza abantu ngo twumve ko tumerewe neza iyo ushize imbere kunezereza abandi bituma ivyo wicura bigabanuka niko nabisigura intwaro zitandukanye zategerezwa kwita ku rutare zigire ziti reka tunezereza abantu benshi bashoboka kugira ngo abo bita abansi bagabanuke mugabo je ndaraba ngasanga mu ntwaro zitandukanye mu migambwe umwanya munini bawufata bariko barasigura ingene umwasi waba ameze ugasanga ni wa mubanyi nico gituma ahantu henshi nagiye haba mu kwiyamamaza canke iyo ndiko ndigisha ndababwira nti reka gukunda umugambwe banze mukunda ababanyi banyu igihe umuntu yobaba nko muri komine Gishubi inzu igasha umubanyi ni wamufasha kuyizimya imbere yuko haza abanyamugambwe bavuye Bujumbura canke bavuye mu Ikarusi abantu ni babanze bakundane kugira ngo bakundane bakeneye kuvyigisha bakeneye kuvyumva ko ubuzima bwabo buruta imigambwe ivyo nivyo mbanza kumva igihe rero ubutegetsi bushira imbere abinguvu nuko bagira bati ntibimeze neza umwanya dutwaye abansi bagwiriye benshi baguma biciro bagira bati reka dushira imbere abafise imiheto kugira ngo dushobore kuragama ico niko ndagisigura rimwe na rimwe nerekana ko ari ikintu ku bantu bose cumvikana sino ngaho i Burundi gusa kwisi yose abantu benshi iyo bumva bafise ubwoba bace batangura gushiraho imyugariro yego hanyuma mu nyuma uragira uti aciye avuga ibintu byinshi by'ingorane bihari ni bimwe nasigura aravuze amatungo adasiguritse abasuma umutekano muke ingorane z'amacakubiri ziriko ziraduga ibintu bijanye n'amategeko kuyarenga n'ibindi nimwe navuga izo ni ingorane nico gituma nerekana mu mashantier y'ivyo nshira imbere nerekana ko chantier ya mbere ejo ikibazo amatora nuko tuyafata ngo nayaje amatora azobaho imyaka yose zuma tuja mu matora igihe abarundi tutazoduza umuco wo kuvuga ati reka turondera umuntu afise ubuntu tukiyumvira gusa umuntu afise inguvu ngo aje kutugwanira tuzoguma tugaruka ngaho ibibazo tuzobibona ni ibibazo bijanye na leadership nuko yuko imigwi myinshi ishira imbere abinguvu babagwanira gusumvya abubuntu baza kubanezereza babagirira ivyo bashaka imigwi yacu rero myinshi niko imeze ibiriko birabuno munsi singorane ijubu ni consequence y'ingene twagiye turatora mu myaka iheze imigwi twashigikiye dushigikira imigwi imeze gute imigwi dushigikira nuko tuba tumva yogwanyira ubwoko bwacu yogwanyira intara zacu yogwanyira ibibanza vyacu iyo rero tushizeho abagwanyira ibintu vyacu twibagira abatunganya ibintu vyacu birasanzwe rero duca tuja gutakaza kunezereza abantu muco no kwita la satisfaction amatiere y'ivyo dukeneye ivyo rero nitubimenye birimeze uko inyishu rero niho navuga nti nituduze ubuntu nitwigisha abantu icari cy'ubuntu hama tumenye no gutora abantu bafise ubuntu bishobora kudakunda no musejo canke hirya yeje mugabo kugira bize bikunde bicahe nitwumve yuko uba umurindi wabo wose igihe turiko turavuga yavuze ngo tuzishika gute nitwumve ko iyo abatwese abarundi twoja hamwe tuvuga tuti niturondera umuntu w'ubuntu ubu unye ikifisi ngo bese ukorondera umuntu afise inkoje turondera umuntu w'ubuntu uwo muntu w'ubuntu basi amaze gufite ubuntu niyo abafise izo nguvu n'ibindi byose sawa mugaba amaze kuja imbere ntidusubira kubabara ico nitugitahura ubu rero turiko tubiba les conséquences ntituriko tubiba les causes zozo zimaze imyaka myinshi igihe dufise ishavu twumva ko aho kuzana umuntu w'ubuntu ngo tumurondere tushaka kunyarutsa ngo afite ngo ingorane ngo nubunyene ngo dushaka ikintu kibikosora ubunyene ni nk'umwana yorira akubwiye yuko ashaka ikintu akavuga ngo ubunyene wogikuraho ubunyene
akubwiye ngo shaka itundu utariteye urikurahe utegerezwa kwiga umwana amaze 20 ans arira bica bigenda gute sabwe umwana amaze 20 ans arira uca mubwira ngo arizo bunyene kuri jewe nyimba iyo 20 wayimaze uguma umubwira ngo ihorere mwana atavyo wateye ivyamwa ubushaka yuko ahora ucuja kumuzanyira ibuye ukarisiga couleur ya orange ngo numucungwe erega tuzoguma turiranye n'igihe dushaka kurima ivyo vyamwa ndiko ndavuga barabirima barabitegura ntibiva mu kirere ibi bihugu byose bifise ivyiza dushima turiko twirukiramo hariho abantu babiteguye ibi bihugu abantu bajamwo bagasanga hariho umutekano abantu barababuranira barabiteguye ntivyakorose biva mu ijuru nitutabitera natwe ubutungane n'icamwa kugira ngo turonke umutekano kugira ngo turonke ibifungurwa kugira ngo abantu ntibibe hategerezwa kuba ibikwiye abantu ntibavye kuba ibisambo ivyo rero tutabiteguye ntibibaho ku minota 2 ntawe uzoza kubwira ejo ngo nzozana ngo mu marobine hazova y'amata ntibibaho dutegerezwa kubiteragira dutegerezwa kuhaca nuko bimeze ibihugu bimerewe neza uno munsi byaraciye mu ngorane harababoneka abantu babikosora twebwe rero duciye mu ngorane ntituza kurira ngo bibone ku bunyene dutegerezwa kubiteragira ubugira kabiri muteranye nawe avuga ati hari amacenga menshi mu bantu b'imigambwe ingene bigenda ati mu bantu muri kumwe ejo ni igiki cyo kwemeza yuko ibi byinshi mvuga bo bikora maze bakadukiza bagakiza iki gihugu nico gituma ndakigaruka ko reka ndagifatanye n'iki ca kabiri avuze ati kumengo je mvuga nka societe civile ni ndakigushimiye kuko iryo niteka unteye nukuvuga iki twabwiwe yuko imigambwe ari imigwi y'amahane imigwi yo guhangana yo gukubitana ukugira ngo ubutegetsi bube nka trofe bube nk'ikintu baronka bahejeje kumarana igihe rero imigambwe yosubiza hasi ikavuga programme ikavuga ingene ibintu bikwiye kumera justement twaca tumera nka societe civile kuko nitwibuke ingene ivyo bintu bikoze numva abantu benshi bavuga ngo Francis ntiyashinze umugambwe ngo yagize societe civile kubera iki bari barindiriye yuko umwanya wose mvuga ingene no kubita abantu ingene bacumuta ingene no bakubita amayombo nkabashira hasi nkaja hejuru yabo iyo si politique ubwo n'ubube gito mu bundi imigambwe yategerezwa kuba amashuri nagumye mvuga nti FPI ni ishuri rya politique amanama tuyagira huguruye kugira umuntu wese yinjire nico gituma mbuza no kwambara inkofero kugira umushasha aje abonye bafite inkofero ntiyiyumva umengo arakumiriwe nshaka ko umuntu wese avuye mu mugambo wari wese ahaca ntibamubaza ngo urinde yicare yumvirize hari n'abantu bamaze kuza aho ndiko ndigisha bakavuga ngo baje gusuma urusaku ngo batumwe n'abantu bashitseho batugira témoignage heza amasaha 3 ngo naje ngahanzi ngo muvuga ibi none ngo naguye mu gahundwe ngo twiwacije ntimurigera babivuga nivyo abantu barababeshe bababwira ngo imigwi ngo imigambwe ngo nama machine yo kuzana ubutegetsi sivyo intuzenya imuhamagaro wa mbere w'umugambwe nukuba ishuri rya politique twebwe naho tutopfa tugeze ku butegetsi tukigisha abantu benshi abazotwara igihugu bakaba barumvise ivyo twavuze uzobura umunezero kuri twebwe tubwiriwe ibakwe je Francis Ngatogwa canke abo turi kumubagatogwa ivyo ni